Turabaramukije mwe mwese musanzwe mukurikirana ibiganiro vya Ganawe TV twizera yuko mumeze neza muherereye hose twongera kandi tubaha nikaze mu kiganiro cacu inkino cyo kuno munsi turaza kuba tuyahera mu Real Madrid nyuma yo kwigenza neza ku munsi wa gatandatu batsinda mu Villarreal hari amakuru ariko aravugwa muri no mugwi turaza kuba tuyacamo turabe uko ameze andi makuru ariko aravugwa muri no mugwi ni kuwitwa Trent Alexander-Arnold naho nyene turaza kuba tuyacamo mu mugwi wa FC Barcelona nabo nyene nyuma yo kwiganza neza ku munsi wejo batsinda umugwi wa Real Oviedo amakuru ari menshi rero muri umugwi wa FC Barcelona na cyane iyongerezo y'amasezerano y'umwana akiri muto Firmino López naho nyene turaza kuba tubicamo ariko kandi umugwi wa FC Barcelona aje kubutakaza imwe mu mpano barafise zikomeye bakuye muri La Masia igiye kuba yerekeza muri no mugwi wa Paris Saint-Germain naho nyene turaza kuba tuyacamo turabuko bimeze mu gihugu cy'ubwongereza uwitwa Michael Carrick ubona ko ageramiwe imwe mu migwi ikomakomeye cyane mu gihugu cy'ubwongereza nyuma yuko afashe no mugwi vyifata kibanza nk'umumenyereza wo mugwi wa Manchester United. Alonso nawe nyene mu mugwi wa Liverpool ari mu yabira nyuma yuko atariko atanga umusaruro mwiza muri no mugwi rero ayo namwe n'ayandi tubafitiye muri kino kiganiro cyacu ni musangwe ikaze. Nyuma yo gutsinda rero umugwi wa Villarreal ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha zine z'ijoro kuri Stade Ceramica yuno mugwi wa Villarreal ibitsindo bigera kuri 2-0 babicishije kuri no musore wabo ari we Kylian Mbappe ubona ibitsindo yaje kuba bimariramwo ikinyamakuru El Chiringuito cyaje kuba kinyegurira inkuru inyuma ya runo rukino ivuga yuko mu mugwi wa Real Madrid bizera ko bashobora kuzotahukana ibikombe bibiri basigayemo na cyane ibindi biri ko bamaze kuba bivamo kuvuga igikombe cya Super Coupe d'Espagne ndetse n'igikombe cya Copa del Rey bamaze kuba nabo nyine bavamwo ubu bakaba basigaye gukina ibikombe bigera kuri 2 ni igikombe cya laliga ndetse n'igikombe cya Ligue des Champions. Rero iki kinyamakuru cya El Chiringuito kitumenyesha yuko umugwi wa Real Madrid ufite icizere cyuko bashobora kuzotahukana bino bikombe uko ari bibiri. Rero nukurinda tukaraba vy'ukuri nimba kino cizere bano bakinyi ba Real Madrid baje kuba bagira nimba vy'ukuri azoshobora gutahukana bino bikombe bigera kuri bibiri. Iyi ni nkuru twabwira mu mugwi wa Real Madrid ni Trent Alexander-Arnold amaze igihe kirekire atariko araboneka inkuru nziza ariko uwo mukinyi Real amaze ko agaruka mu myimenyerezo ariko ku munsi wa gatatu akaba atazoboneka muri UEFA Champions League mu rukino rwa nyuma rwo matsinda umugwi wa Real Madrid uzokina n'umugwi wa Benfica de Lisbon kuva mu gihugu cya Portugal ariko ku munsi wa gatandatu azo bari kumwe n'umugwi mu rukino rwo muri La Liga Real Madrid ikina n'umugwi wa Rayo Vallecano nyuma yo kwinjiza ibitsindo bigera kuri 2 mu rukino rwari ko ruhuza umugwi wa Villarreal ndetse n'umugwi wa Real Madrid uwitwa Kylian Mbappe akaba yaciye akwiza rero ibitsindo bigera kuri 21 amaze kuba yinjiriza no mugwi wa Real Madrid muri no higanwa y'uno mwaka wa 2025 ushira 2026 muri La Liga. Ubu tuvugana gushika muri kano kanya uwitwa Kylian Mbappe akari umukinyira amaze kuba yinjiza ibitsindo vyinshi muri rino higanwa uno mwaka umukurikira akaba yitwa Muriki wa Real Mallorca amaze kuba yinjiza ibitsindo bigera kuri 14 rero murumva ko harimo ubutandukane butari buto biboneka ko Kylian Mbappe ashobora kuba kandi umukinya amaze kuba yinjiza ibitsindo vyinshi muno mwaka muri La Liga nyuma yo kuba yaratahukanye ako umwaka uheze mbega ni Kylian Mbappe nawe bagiye kwiyongeza agashimwe k'umukinyi yatsinze ibitsindo vyinshi muri La Liga reka turinde turabe iyo bigiye kuba biherera. Nyuma yo gutsinda umugwi wa Real Oviedo ku munsi wejo w'Imana igihe cy'isaha 11:15 umugwi wa FC Barcelona waje kuba utsinda rero no mugwi ibitsindo bigera kuri 3-0 nuno musore yitwa Lamine Yamal ubona ko afise ibiharuro vyiza cyane biri kubera muvugira cyane no mwaka uno musore nyuma yo kwinjiza igitsindo kimwe amaze kuba akwiza mu nkino zose yinjije ibitsindo bigera kuri 12 atanga n'imipira ivamo ibitsindo bigera kuri 13 rero vyose hamwe ubiteranije ibitsindo n'imipira ivamo ibitsindo amaze kubatanga vyose hamwe akaba ari 25. Ikinyamakuru Mundo Deportivo kandi kitumenyesha ko umugwi wa FC Barcelona wamaze kuba ushira ku meza amasezerano
yo kongereza no musore wabo akiri muto ari we Fermin López. Barcelona rero ikaba yamuhaye amasezerano azomushikana mu mwaka w'ibihumbi 2031 ndetse no kumwongera umushahara wakazomudugiriza umushahara ku bice 50% vyayo yahora ahembwa, kandi hakazoba harimwo n'udushimwe dukurikije uko azoba ariko arigenza mu kibuga. Rero ni uwitwa Fermin López agiye kuba yongereza amasezerano. Twabamenyesha kandi ko uno mukinyi Fermin López yariko ararabwa cyane n'imigwi itari mike yo ku mugani wa Buraya ndetse inakomakomeye. Rero twavuga ko ari dino nziza umugwi wa FC Barcelona zobukoze wo kugumana uno musore Fermin López mu kumwongereza amasezerano. Iyindi nkuru rero twarangiriza ko mu mugwi wa FC Barcelona ni isohoka ry'umwana akiri muto yitwa Dro Fernandez. Uno mwana rero mu mugwi wa FC Barcelona ukaba waramudugije mukuye muri akademi yabo ya La Masia. Uno mwana rero akaba agiye kwiyunga n'umugwi wa Paris Saint-Germain, aho uno munsi aza kubakorerwa ibipimo vyo kwa muganga ari kumwe n'uno mugwi wa Paris Saint-Germain imbere yuko aza kubasinya amasezerano. Reni Dro Fernandez aguzwe miliyoni 6 ava mu mugwi wa FC Barcelona yerekeza muri uno mugwi wa Paris Saint-Germain. Rero ni Barcelona vy'ukuri twovuga ko yo ku ruhande rwayo ihomvye umwe mu bakinyi mu bana beza vy'ukuri yari karigaragazana cyane cyane hagati mu kibuga baje kuba batakaza yerekeza mu mugwi wa Paris Saint-Germain. Reka tuze rero twebandanye n'amakuru yacu y'inkino mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu gihugu cy'Ubwongereza amakuru yacu turaza kuba tuyaherana cyane mu mugwi wa Manchester United kumenyereza wabo Michael Carrick, ubona yuko vy'ukuri ari karemeza uburongozi bw'umugwi wa Manchester United gata wundi mumenyereza abereye uno mugwi kiretsewe. Uno mumenyereza Carrick yigeze kuba ca muri uno mugwi wa Manchester United mu mwaka wa 2021. Ico gihe benshi ashaka kuba atavyibuka yaje nk'umumenyereza vy'imfata kibanza nkuko yaje kubagaruka n'umuntu mwaka nkuko biri. Uno mumenyereza yakinye inkino zigera kuri 3 yatsinze zibiranganya rumwe. Ico gihe yakinye na Villarreal yamenyereza na Emery Unai no musa amenyereza umugwi wa Aston Villa aza kuba yitsinda muri Ligue des Champions. Asubira atsinda umugwi wa Arsenal wamenyereza n'umumenyereza bafise no musa ari Michael Arteta ibisindo bigera kuri 3-2. Yongeranganya na Chelsea ico gihe yamenyereza n'uwitwa Thomas Tuchel. Nyuma yo kuba rero bongeye kumugarukana nk'umumenyereza vy'imfata kibanza kandi muri no mugwi wa Manchester United ku nkino ziwe zibiri gusa amaze kubamenyereza no mugwi ni Michael Carrick amaze kuba zisinda zose. Yatsinze umugwi wa Manchester City wa Pep Guardiola ibisindo bigera kuri 3-1. None ku munsi weje twaraye turangije w'Imana uwitwa Michael Carrick kandi yongeye atsinda equipe yari yarananiranye mu gihugu cy'Ubwongereza ari Arsenal. Aza kuba tsinda Arsenal ya Michael Arteta iriko yiruka ku gikombe ibisindo bigera kuri 3-2 ni mu rukino rutari rworoshe, urukino rwari rubereye ijisho kandi ku mpande zose. Rero ni Michael Carrick ubona ko ariko arakora akazi katoroshe na cyane cyane muri no mugwi wa Manchester United ubona ko warugeze vy'ukuri aho umwansi ashaka. Rero novuga ngo nakazi keza no mugabo Carrick ariko arakora mu kwerekana cyane cyane ko Manchester United imubereye ari umenyereza aberewe kuba ashobora kuba amenyereza no mugwi wa Manchester United. Nyuma yo gutsindwa rero no mugwi wa Manchester United ni Arsenal vy'ukuri ubona ko yari maze igihe kirekire idatsindirwa muhira, ariko ku munsi wejo ubona ko yaje kuba itakaza urukino rwabo rwa mbere bari muhira muri uno mwaka rino higanwa ry'inkino rya 2025 ushira 2026. Twavuga ko ariyo intsinzwi yabo ya mbere kuva umwaka utangura batsindiwe muhira, ariko kandi ikaba n'ijya mbere umugwi wa Arsenal utsinzwe ari wo watanguye kwinjiza igitsindo ca mbere. Ikaba n'incuro ya mbere umugwi wa Arsenal utsinzwe ibitsindo bigera kuri 3 kuva mu kwezi kwa 12 2026. Rero ni Arsenal ubona ko ije kuba ihagarikwa n'uno mugwi wa Manchester United ndetse bari kumwe n'umugabo ariwe Michael Carrick bazanye nk'umumenyereza vy'imfata kibanza. Rero nuko vyari vyifashe mu rukino rudasanzwe, rukino rwari rukomeye cyane muri nondwi na cyane cyane mu higanwa rya Premier League wariko ruhuza umugwi wa Arsenal ndetse n'umugwi wa Manchester United. Mbega twitege ko Manchester United yo bigarutse, reka tunde turabiye bizohera, ariko kandi
nukurinda twaraba ivyuno mugwi Arsenal nyuma yuko wari usumbye amanota agera ku ndwi umugwi wa Manchester City ubu hakaba hasigayemo amanota agera kuri 4 naryo umugwi wa Manchester City wowo wari waje kubutsinda umugwi wa Wolverhampton Wanderers bisinda bigera kuri 2-0 ku munsi wa gatandatu. Mbega Arsenal yoba isubiye kandi kujya mu bibazo byo kwiruka n'umugwi wa Manchester City kubijanye n'igikombe cya Premier League navyo ni kurindira tukabiraba mu nkino zigiye kuba zikurikiye, ariko n'uwitwa Michael Carrick kubona vy'ukuri ariko arakora akazi kadasanzwe na cyane muri no mugwi wa Manchester United. Mu mugwi wa Liverpool ibintu ntivyoroshe na gatonya, imihanda canke se ibiti bikomeje kunyerera. Uwitwa Alonso bigaragara ko ekipe imaze kuba imunanira bitakira ibintu vy'amakenga vyo bikirimo, ariko n'ikintu kimaze kuba kigaragarira amaso ya buri umwe yuko umugwi wa Liverpool amaze kubonanira uno mugabo ari we Alonso. Nubwo umugabo aje kuba atahukana igikombe mu mwaka uheze cha Premier League, si ukuvuga ko umugwi wa Liverpool wari uteye ubwoba cyane, ariko n'imigwi myinshi ubona ko itari no mu bihe vyiza. Rero umugwi wa Liverpool nkuko ikinyamakuru AS kibivuga nuko Liverpool yamaze kuba itera intambwe ya mbere yo kurondera uno menyereza ari we Xabi Alonso, nyuma yo kuba bigaragaye ko uwitwa Alonso we atari karigenza neza muri no mugwi, atari ko arabaha umusaruro mwiza. Ni Liverpool ibona ko amaso yose amaze kuyahindukiriza kuri no mugabo Real Madrid yaje kuba yirukana ari we Xabi Alonso kugira ngo ashobore kuzoza gusubirira uwitwa Alonso mu gihe yobandanya yigenza nabi muri uno mugwi wa Barça. Ariko kandi umugwi wa Tottenham Hotspur urabandanya kwifuza witwa Andrew Robertson, ariko nubwo biruko umugwi wa Liverpool wamaze kuba wanka ubusabe bwatanzwe n'uno mugwi wa Tottenham bungana n'imiliyoni zigera ku ndwi z'amarivre sterling kugira ngo bashobore kuba baronka uno musore Andrew Robertson, ariko umugwi wa Liverpool waje kuba wanka ubusabe bw'uno mugwi wa Tottenham Hotspur. Ariko kandi umugwi wa Liverpool mu kwandanya wiyubaka urifuza cyane uno musore Walton, uno mukinyi wo hagati ku nimero 6 wa Crystal Palace ari Adam Walton no mwongereza. Nukurinda yatwara nimba umugwi wa Liverpool uzoshobora gutsindira uno musore Adam Walton. Chelsea the Blues ariko aravugwa inkuru y'umusore wabo ari we Moses Caicedo, nawe nyene vuba cyane bagiye kubaja mu biganiro byo kongereza amasezerano kugira ngo ashobore kuba abandanya kindi no mugwi wa the Blues. Rero vyitezwe ko uno mukinyi agiye kubahabwa amasezerano zo mugeza mu mwaka wa 2031, ariko kandi abasanzwe bamuhagarariye mu vy'amategeko barasaba ko umugwi wa Chelsea the Blues wongereza agashahara canke se akanoti wahoruha uno musore, na cyane nabo ariko barasaba 130 ku ndwi ndetse no kuvuga imiliyoni zigera 8.5 z'amanyaburaya ku mwaka. Rero kwenda twaraba ko ari Moses Caicedo yoba agiye kongereza amasezerano muri no mugwi wa Chelsea the Blues. Umugwi wa Inter de Milan mu ntumbero yo gukomeza na cyane uruhande rw'inyuma bariko barifuza cyane uno musore asanzwe samira umugwi wa Tottenham Hotspur ari we Guillermo Vicario, uno munyegoro wa Tottenham. Rero ni Tottenham nayo ikiriga uburyo bwose yoshobora kugumana no musore canke bakasoshobora kuba bamurekura. Ivyo Tottenham rero kabigiye kuba ivyiga ko mu minsi iri imbere nimba uno munyegoro wabo Vicario yoba azokwerekeza mu gwa Inter de Milan canke nabo bifuza kuba bamugumana. Inkuru dukesha ikinyamakuru Raser cyo mu gihugu ca Espagne nuko uwitwa Sergio Ramos yigeze kuba akina mu gwa Real Madrid aca mu gwa Paris Saint-Germain akina mu gwa FC Sevilla. Uno mugabo rero biravuga ko yamaze kuba yumvikana na zimwe mu ndogozi canke se abanyamitaye mu gwa FC Sevilla kugira ngo bashobore kuba agura uno mugwi. Rero nubwumvikane bwamaze kuba burangira, ariko twaturindiriye ko birangizwa ku mugaragaro bikamenyesha ko witwa Sergio Ramos yamaze kubagura uno mugwi wa FC Sevilla. Ayo niyo makuru twari tubafitiye uno munsi. Reka tubashimire mwe mwese mwafasha kanya kugira ngo mushobore kuba mudukurikirana naho mu kiganiro cyo ku munsi weje tuza turaba uko bizoba vyifashe muri UEFA Champions League.